Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese hakurikiye imbonesha kure ya Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru twabateguriye, mugiye gukurikira byinshi ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda, ariko tukaza kugaruka ku bagabo babiri barongoye ivyo bihugu vyompi. President Varisito Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi na President Paul Kagame arongoye igihugu c'u Rwanda. Ibintu Varisito Ndayishimiye yarabikomeje inyuma y'uko rero Paul Kagame mu ndwi ziheze yaba yarashikirije byinshi ku mutekano uri mu karere, akaba ari umutekano mukeyi. Byinshi rero hakaba havugwa intambara yo muri Nord Kivu, ariko noneho Perezida Varisito Ndayishimiye ku wa gatandatu niho yabonanye n'abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'u Burundi, akaba rero yarashikirije amajambo yikoma Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni nyuma y'amajambo rero akarishe yagiye arakoresha mu myaka ibiri iheze, avuga ko Perezida Paul Kagame ari umwansi w'u Burundi, ndetse bikanashigikirwa n'umushikiranganji vyajejwe arimo intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse, n'ibindi byinshi rero vyagiye biravugwa, ariko ivyo vyose sivyo tugiye kugarukako. President Varisito Ndayishimiye aho guhura n'abandi bakuru b'ibihugu bigize akarere ka EAC na SADC mu nama idasanzwe yiga ku bibazo vy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo, yashimye kurira indege imushikana i Washington DC mu masengesho ya National Prayer Breakfast. Abenshi rero bakaba barakomye amashi, abandi byishimo bimurengera kubona atumiwe muri aya masengesho, ariko tubamenyeshe ko atari ubwa mbere agiyeyo, ubwo n'umwaka uheze yoba yaragiye muri aho muri Amerika muri National Prayer Breakfast. Ivyo rero turaza kubigarukako, tunabibutsa kandi ko President Varisito Ndayishimiye mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye ku buhinga ngurukana bumenyi, ico bita online meeting. President Varisito Ndayishimiye internet yarabuze, ndetse abenshi bakaba baramutwenze bavuga ko president w'igihugu ata internet agira, ndetse hari bamwe bavuze ko ivyo yoba yarabikoze ku bushake, ari uruyeri rwe kugira ngo akwepe umujinya wa President Paul Kagame. Ntawo kwanka rero ngo ntagenda, ariko muribuka ko hari n'ikibazo gikomeye mu karere catumye mbere agabisha u Rwanda, avuga mbere ko afise amakuru ko u Rwanda rufise umugambi wo gutera u Burundi. Ku rundi ruhande rero igihugu c'u Rwanda cyo kikaba kivuga ko Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo, igisirikare c'u Burundi na FDL navyo byari bifise umugambi wo gutera igihugu c'u Rwanda. Si ico gusa, u Burundi burafise n'ingabo ziri muri Congo ziriko zirafasha President Felix Antoine Tshisekedi kurwanya umuhari M23 hamwe no kurwanya umuhari Red Tabara. Aha rero kumbure yari n'amahirwe kuri Ndayishimiye yo kuganira na bagenzi bebe ingene izi ntureka zohagarara, ariko yabateye umugongo. Bivuze ko inama izohuza abaperezida ba EAC n'aba SADC Varisito Ndayishimiye azoba atayirimwo, ahubwo yoba yarakwepeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi birerekana ko President Varisito Ndayishimiye rero intambara nawe ayikuramwo inyungu ikomeye cane cane, ko ari n'amadolari menshi yoba yaronka mu ngabo z'u Burundi ziri muri Congo, naho izi ngabo zidahabwa agaciro umenga bafatwa nk'abacangero. Tukabivuga rero dufatiye ku bindi bihugu, aho umusoda w'igihugu apfiriye mu butumwa bwo kugarukana amahoro ahabwa iteka, niyo iyo apfuye kambere n'umuryango asize ugashigikirwa biboneka, ariko i Burundi ho batabwa nk'akanuka, bakaba rero batanaboneka n'imiryango yabo ikaja kubabaza, ariko imiryango yabo ikabwirwa nabi. Ikindi rero Varisito Ndayishimiye ashobora kwibaza ko bagenzi be bomwagiriza ko yakoze amakosa kurungika ingabo zija gufasha Felix Antoine Tshisekedi. Igihari nuko rero nuko iyi nama kumbure Ndayishimiye ayitavye vyari gutanga akarusho gakomeye na cane cane ko yoba yibonaniye amaso ku yandi na mugenzi we President Paul Kagame yagomye yagiriza kenshi kuba intambamyi mu karere. Erega ukuri gushira no mu kuyaga, bonasanga rero na ya mipaka yugarwa isubiye kugururwa. Bamwe rero bakora coup d'etat 2015 yama asaba biganiriwe bikava mu nzira, none azokwama avuga u Rwanda gushika ryari, ariko hageze ko bahura gatinya. Burya nta kintu kigoye gukemura abantu bicaye bakaganira. Tubabwire ko rero ko kubona President Ndayishimiye yitamwo National Prayer Breakfast yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa Donald Trump gusumba kwitabira inama ya EAC na SADC bitanga ishusho mbi ku gihugu c'u Burundi.
ivyo rero bikaba binasigura ko n'ibibazo byose vyoba bifitwemwo uruhare n'u Burundi bishobora kugumaho mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye atitabiriye iyo nama. Tubibutse ko rero iyo nama idasanzwe ya EAC na SADC izoba irimwo Perezida wa Kenya William Samoei Ruto ari nawe arongoye East African Community canke EAC, akabamo kandi Emerson Mnangagwa ni Perezida w'igihugu ca Zimbabwe, akabamo Samia Suluhu Hassan uwarongoye igihugu ca Tanzania, akabamo Perezida Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu ca Uganda, akabamo kandi Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Muri iyi minsi rero biriko bigaragara ko nawe atari ko canwaka n'igihugu c'u Rwanda, hari Perezida Muhammadu wa Somalia, hari Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi, nabo rero bakaba baramenyesheje ko bazoyitaba, ariko Varisito Ndayishimiye we ubwiwe akaba yarakwevye avuga ko agiye muri Amerika masengesho iyo muri Amerika huza indongozi zigiye zitandukanye. Ivyo byose rero tunabibutse ko mu gihe bariko barashikiriza amajambo arangiza umwaka 2023 bitegura gutangura umwaka 2024, abakuru b'ibihugu bompi bumvikanye bahana agasopo ku kibazo c'umutekano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ivyo rero akaba ari naho n'ibibazo Varisito Ndayishimiye yabitangirije. Ivyo rero bikaba byaje binakurikirana n'amajambo y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aho yaraheruka gushikiriza ko igihugu c'u Rwanda gifasha umuhari w'iterabwoba Red Tabara mu kuronsa ubufasha bwose harimwo no kubuha intwaro. Varisito Ndayishimiye ati amakungu ntagondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu bwa Paul Kagame. Rero umukuru w'igihugu c'u Rwanda we yagize ati ndagira mbabwire ko tudashobora kwihanganira kunengwa no kuvugwa nabi uko vyaba bingana kose nubwo kenshi biba bidafite ishingiro. Akaba yongeye agira ati twe tuzakomeza gukora uko dushoboye kugira abanyarwanda bagume batekanye. Niyo mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yongeye no gushimangira ko basanze u Rwanda ruyaga amasigara cicaro ku vyo bumvikanye ko rushikiriza Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 ari nabo barongoye Red Tabara muri kino gihe. Bakaba yaragize ati twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga ko ari ukudusiga inkore ku maso, ahubwo baguma rero babaha uburyo hama badusa amazi batubwire ko ni mu gihe kandi Burundi bwaheruka no kugira kigoro kugura imipaka ihuza ivyo bihugu byompi, ariko ngo u Rwanda rwo rwabandanije gutanga inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi kuri uwo muhari, nk'uko rero vyabandanije bivugwa na Ndayishimiye muri iryo jambo ryaheza 2023 binjira muri 2024, aho yagize ati uwo mutwe w'iterabwoba urasasiwe indava mu gihugu c'u Rwanda. Varisito Ndayishimiye akaba yaragabishije u Rwanda ko igihugu ciwe kigiye gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi ntibasubire kuganagurwa abanyamaswa. Aho yagize ati turagiye kwitaka makungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira ngo barabe ko bogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu kugira barekure abicanyi baze mu Burundi bakubitwe intahe mu gahanga. Ayo niyo majambo rero Perezida Varisito Ndayishimiye yari yashikirije muri 2023 injira muri 2024. Mu kwezi kwa 11 2024 tubabwire ko Perezida Paul Kagame yoba yararamukanije neza rwose n'akamwemwe na Prosper Bazombanza, akaba rero ari Vice Perezida w'igihugu c'u Burundi. Abantu rero bakaba baribajije ngo kumuri yaba ari Perezida Varisito Ndayishimiye aho na Perezida Paul Kagame bakaramukanya bose bafise akamwemwe nk'uko babona Bazombanza na Kagame banezerewe mu kuramukanya no kuganira, hari naho n'ibibazo biri hagati y'ibihugu byompi vyari gutorerwa umuti. Ikibazo rero ngo nuko Prosper Bazombanza afise igihagararo gito muri leta ya CNDD-FDD hari no mu gihugu ca Azerbaijan mu nama ya ONUCOP 29 yiga kwindagurika ry'ibihe. Batari bake rero bakaba baribajije igituma Perezida Varisito Ndayishimiye aticabiye inama zikomakomeye mpuzamakungu cane cane zirimwo Perezida Paul Kagame, ngo nubwo rero ngo bafise niko bamwe na bamwe babibona. Hamwe n'ibindi byose rero bigiye bitandukanye kuri iyi ngingo tukazobandanya kubatohoreza kugira ngo umwanya n'umwanya mudukurikiya muje muronka aya amakuru irya nino yaba biba bivugwa ariko yose ukayaronkera hano kuri Hejuru TV. Kandi mu ntara zitanu zihana rube n'u Rwanda intara idatwarwa n'umupolisi canke umusirikare ari intara ya Muyinga gusa. Ngozi rero nayo ikaba yiyongereyeho ku biriko
iravugwa cane ko nayo igiye kurongorwa na General Major Leonidas Ndaruzaniye. Ese muri CNDD-FDD ho vyoba vyifashe gute? Ni amakuru menshi rero tukiba tohoreza kugira ngo munamenye nuko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba yifashe. Ku rundi ruhande mu birabana n'umutekano leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa n'u Rwanda ko ingabo zabo ziri muri Kongo zivatikanije na FDLR mu gukora ihonyabwoko. Ni mu gihe amashirahamwe adaharanira inyungu za politike basaba ko izo ngabo z'u Burundi zokurwa muri Kongo mu ntambara iriko iraherukura u Burundi. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri hari mu biro bikuru vya gisirikare hasanzwe hari n'icicaro c'ubwo bushikiranganji. Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganji wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, niho yashikiriza ivyarangoye n'ubwo bushikiranganje mu gice ca kabiri c'umwaka 2024 ushira wa 2025. Mu kiganiro rero yaciye aha abamenyesha makuru, Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganji wo kwivuna abansi, akaba yari yamirije ivyashikirijwe n'u Rwanda ku ngengabitekerezo ya jenoside igisirikare c'u Burundi cagirizwa gishaka gukora kibicishije mu kwifatanya n'imirwi irwanya igihugu c'u Rwanda, nk'uko rero vyashikirijwe na Olivier Patrick Nduhungirehe, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Alain Tribert Mutabazi rero akavuga ko vyamirira kure. Umushikiranganji wo kwivuna abansi rero akaba yongeye gushimangira ivyari vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ku wa 16 Nzero uyu mwaka ko abasirikare b'abarundi bari kurwana muri Kongo bahagaze neza ku rugamba kandi bari ku kazi kabo ka misi yose. Imvugo y'umushikiranganji Mutabazi rero ikaba biyeshuzwa na bamwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike akorera hanze y'u Burundi. Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe FACODEM batoza bakoze mu mugambi ndoneza avuga ko abasirikare bagwa muri Kongo ari benshi kandi inyungu y'abarundi n'u Burundi itagaragara. Igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere no mwaka Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi imbere y'abaserukiye ibihugu vyabo mu Burundi yamenyesheje ko ubuseruko bwa Kongo budafise umutekano, akarere ata mutekano kogira. Ni mwitangazo umugambwe MSD utavuga rumwe na leta washize ahabona kuri no wa mbere tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. François Nyamoya umunyababanga mukuru akaba amenyesha ko nimba koko Ndayishimiye shaka ko imvugo yiwe ijana n'ingiro yobanza kugarukana amahoro mu Burundi mbere yo kuja muri Kongo. Muri MSD rero bakabona ko ibiganiro bitavangura n'abafashe ibigwanisho kugira abagwanye leta ya Ndayishimiye badasigaye inyuma ariyo nzira nyene irama yo kugarukana intwari ibereye mu Burundi. Rero ku basirikare b'abarundi bariko baratakariza ubuzima muri iyo ntambara, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buvuga ko ata kibazo biteye kuko umusirikare wese aramutse aguye mu rugamba canke ahandi hose hasanzwe hategekanijwe ko imiryango yabo ibimenyeshwa nuko ifashwa. Ariko rero abaharanira agateka kazina muntu mu mashirahamwe yigenga bavuga ko ivyo bidakorwa ahubwo ko batanamenya n'irengero ry'abana babo canke abagabo babo, nk'uko rero bishikirizwa n'abo ba Pacifique Nahazwe hamwe n'abandi baranira agateka kazina muntu n'abakurikiranira hafi ibiba mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru rero tugiye kubandanirizaho hari byinshi bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi we bamaze gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC. Menye ko amavuyo rero y'amasengesho yitabira azoranga nakore yo kuganira n'abanyacubahiro batandukanye b'ico gihugu. Cyo rero bakaba babitegerejwemwo cyane kugira ngo hamenyekane n'ivyo bagiye gukora. Ariko rero icatangaje abantu bagiye batandukanye nuko ngo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yoba yarajanye n'umuryango wose wiwe. Ivyo rero bikaba vyaratumye n'abantu bibaza aho amatungo y'igihugu yoba ari kuja. Mu bindi rero bivugwa cane nuko abakenguza amateka basaba ko bafise impapuro z'inzira zisanzwe passport ordinaire boroherezwa kwinjira mu bindi bihugu badasabwe uruhusha. Ko rero ngo tumaze kwemeza amasezerano menshi yemerera abafise impapuro z'inzira z'icubahiro kwinjira mu bihugu badasabwe uruhusha. Turasabye n'umushikiranganji w'imigenderanire agerageza gusaba ko n'abafise impapuro z'inzira zisanzwe nabo bahabwa ako karyo, nayo ubundi nta bishasha birimwo kuko n'ubundi abafise izo mpapuro z'icubahiro bahora binjira badasabwe visa kuko igihugu ca Zambia n'u Burundi bisanzwe biri mu muryango wa COMESA. Rero bikaba byashikirijwe na bamwe mu bakenguza amateka kuri uyu
uwa kane kwezi kwa kabiri mu gihe umushikiranganji Ibrahim Uwizeye ariko arasigura integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'Uburundi n'igihugu ca Zambia ajanye no kudasaba uruhusha mu kwinjira muri ivyo bihugu ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro. Abo bakenguza amateka rero bakaba basaba ubushikiranganji bw'imigenderanire kwibanda gusaba ubwo burenganzira bwo kwinjira hadasabwe visa ku bafise impapuro zisanzwe kuko ngo vyofasha abarundi gushika kw'ihangiro bihaye. Ngozi rero abana barenga gato y'ibihumbi 3 nibo bamaze guheba kuva umwaka w'ishuri wa 2024 gushika 2025 utanguye. Jean Pierre Ndikuryayo n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Ngozi akaba cekeriza ko abanyeshuri bahevye ishuri muri iki gice ca mbere c'umwaka w'ishuri hari 3348. Komine Kiremba akaba ari ifise ibitigiri biri hejuru kuko ifise abana amajana 47 bahevye. Umuyobozi w'indero akamenyesha ko imvo nyamukuru zituma abana bata ivyigwa ari abavyeyi batacitaho indero n'ivyigwa vy'abana babo kuko vyahora gukoreshwa rero mu mirima hamwe n'abana berukira kurondera ubuzima hakiri kare hamwe n'abatwara indazi ishushu gushika uziharurwa mu bihumbi muri 40. Umuyobozi rero akaba amenyesha ko hamwe abavyeyi boshimika bakitaho kandi bagakurikirana uko abana biga ngo nta mwana yosubira guheba ivyigwa kuko biri muri kino gihe. Nubwo rero ibitigiri aya mashure vyagabanutse ugereranije nuko vyari mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure 2023-2024, aho rero hari hahevye abana baba 7,000. Aha rero abavyeyi abajejwe intwaro bakaba bahamagarirwa kubandanya bakurikirana abana bose kugira ngo ntihagire uwuheba kwiga. Vyerekeye rero abana bitwaza ko hariho abize badafise akazi, Jean Pierre Ndikuryayo avuga ko igikuru ari ukugira ubwenge mu mutwe kuko ngo nta na kimwe umuntu yokora canke ngo abeho neza adafise ubwenge bw'ifatiro. Turakengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, ndasabire kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru agiye atandukanye tuza kubagezaho uyu munsi. Muri ivyo vyose rero twabateguriye uraza gukurikira amakuru menshi cane kuri uyu munsi. Imana ibahezagire.